muri Canada nicyo gihugu cyonyine cyamimbaye cyane. Hari abantu bari muri Canada bari ngaho. Bari hehe? Oya si mwese muntu mbere ukimana izohezagira duza amaboko abari muri abantu basabye visa tubweze haleluya mana bikore. Umukuru w'igihugu nawe shaka ko tuguma ngaha gwaruka kora amutato. Abantu bavuye muri Canada nabasanze muri Canada mufate image kuko image ibintu je mbona nabonye muri Canada birangyohera sana. Iyo basanzeyo ndabatera inkuru mwebwe ntibameze nk'abo bari ngaho babiyegeranije ikirato kiracavuye ko ntibahanagura nta mukozi bagira hama bakuganiriza neza ati ego kiki waje cyane ese kwa gatatu bakumereka ego kirazira kwa nkamesheza ego singo jene natanze kujayo December ariko akazi birashobora kudakunda bashobora guca simbira muri Fevrier. N'abantu baganira nk'abarundi rindira tubategere kuri airport amaherena abiri la vache qui rit era if show man come on man non tu sais you know Montréal bavuga France bavuga ngo tabernacle bagira gutyo. Oh kigi oh putain mitova waje twagumye hariya bagage zatebye twagize ikibazo cyane ariko kuri cyashushe aje yambaye amareni yibagiye ko twabonanye jewe Montreal acagirira utuntu gutya n'ubusizeyo deux bagages ariko on y va let's go oh turakije imodoka turagiye yashkiye mu Kabondo akameze ndo passage bon cyadusanga Regidezo, Bonakeye, Regidezo, Chaninjira mu muduga na power bank. Ngije c'est quoi là? Ushafika sasa. Apa do Burundi. Ije ma fieri déposé par terre. Et d'ailleurs changa tuje gutondera igitoro. Allo! Ariko nagira nshimire Regidezo twari tumaze umwanya vrai sivyo oya navyo ninya kuvuga nta kibazo umukuru w'igihugu yavuze yuko byari ibintu bigera kuri jeudi sivyo ndabaza ikibazo jeudi hari ryari prochain ukuvuga twese dutashe zo gusanga amatara town yose ameze gutya turayafise ntayo dufise okay abantu bagendeye chargeur mutuze turaha kenshi usanga ari Kanyosha mu Gisyo Ngagara yaramerewe nabi kubaganwa turabe Kibenga ngo kuri Mercredi kugenda allo amatara yahuze ariko batubwiye yuko bizorangira ku munsi wa kangahe wa kane n'umunsi wa kangahe hanyuma nagenda bamenyeshe yuko ibi byose ndiko ndavuga okazu twaraye duhagaritse umuntu agira ibintu byo kutwenza aho iyo bawusinze inzego z'igihugu ibyo tukaba tubigarukana muri ya ntumbero yo gukunda igihugu ntihagira abantu baze barubahuka igihugu ego akabagiye rero kubazwa ibyaha bimwagira aho rero niho hacaboneka umurundi acatangura kuvuga muri ko muratwe acatangura kuvuga ngo je narabibona kariko karabivuga haje imbere narabona yuko bazokaminya bakamine je narabibona ndahora gusa muramaze kubona yuko iyo umenyanye n'umwana w'umukobwa ava muri quartier zo ngaye Bujumbura quartier yiwe uyimenya selon statut ashira iyo umenyanye n'umwana Mutakura Cibitoki murabona bakunda zushu baririmba ngo mpenzi kupenda wewe Snapchat akiwe akunipenda umenyanye n'umwana wo mu Kinindo ashaka bana boy bongo hiyo okafe bose bashirako isama ganja planta call me the ganja farmer bidamnani yetu ni udi ganja Babylon Camelon tatampa ya nyata isama ganja planta call me the ganja farmer bidamnani yetu ni udi ganja umiriza na demarche muri viri budusigaye tubazi umwana
avuka iwabo bimeze neza mugasekebuye kubera byose byamye bihari umengo nta bwenge agira. Umukobwa mu guhagarara mugasekebuye hagarara gutya. O kafe yacu namutakurana cibito ari sitaza atasitaye turasubira Imana ibahezagire turaza namanangara iyo nkubonye sangurengeyu kubandi buke ubwira mugenzi wawe kandi ijwi birarenze rindutira kongihema n'umutima ugatera kimara amazinda zoyisenga hariya zoyikorera zoyibera imbuto imera twese aha ime alo umviriza kubera maze iminsi nyine ngenda ngaruka hari akantu namenyereye kubera amavire njamwo sivyo munyihanganire mu bisanzwe mbaha ntavyo nahora mvuga kera ariko ubusigaye Imana yarangiriye ubuntu sigaye mvuga ngo ala Bujumbura kubera nagize ala tawa ndabira abantu bavuze biza ala Montreal oya nta Montreal yatimire ngaho tekana sheri tekana ntibaratwishyura immigration professionnelle ntibaratwishyura ndabizi tuguma dusenga abantu bari muri immigration professionnelle iyo babonye biragaragara iyo baje mu misanzu yahora agira gutya iyo yinjiye kubera covid kakanu kamazi baragakuyeho kubera muranduzanya ubu twinjira mu isengero tukagira tak twazinjira ariko umuntu ari muri immigration professionnelle ukunjira mu isengero Mana ntunyibagire ndaje mu ngoro yawe naho no kwicara Mana naho no kwicara kangume mpagaze baze banyishure ngo visa yabonetse alo ndabaye inkuru ndajyaho cyane kubera ibintu byabaye uno munsi ni ibintu by'igitangaza Imana ni nziza cyane haleluya Yesu ashimwe cyane uretse yuko twinjije abantu benshi ni Imana bikoze n'abandi bari baragerageza guforsa bazi yuko mpamvu ngira ngo gatoye nagire nsabe babareke nta numwe bareka ifale kugura tike ava security funga mulango hogira umuntu agira icyaba ngaba cyo kugara kigingi sama sivyo mwikomera amashimwe mwaguze tike kare ikimba waje mbonye n'umuntu ninjije ariko arakomeje ko ntibabura ikintu nagenda beforme nagenda babwire yuko jewe diniteka ntangere imyaka myinshi twabanye mushigikira ariko hari umuryango wanje utari hagufi ninde yibuka ninde muntu yari muri show ya Kigingi Summer Comedy ya mbere yabaye muri 2016 asa muri public please and hari abari bafise 10 ans hari abaslay bari bafise 9 ans ndabakwereke bamaze ngo jewe akayaya umubone yagumaga genda kagize ndamuzanye ico gihe muri 2016 hari umuvyeyi wanje yanteye iteka arazi biraja kuri YouTube kuri yakeza hari uriyo myaka muzamurega siyo 2016 2017 2018 2019
2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Mama Kigingi! Twese ico gihe no mukorera akaririmbo kavuga ngo Mama Kigingi, Mama Kigingi. Twese sabe protocol. Duga mama Kigingi. Avuye muri Canada. Mama Kigingi, Mama Kigingi. Morereze Kigingi. Protocol s'il vous plaît. Mama yarusa mama reka ukina mayipole ibintu byanze. Achagira kakani kango besha yarasatse. Jeni baza ko yarotswe. Mama Kigingi, Mama Kigingi, Mama Kigingi. Amasyanyu, Mama Kigingi, Mama Kigingi. Yambaye bazerishe, Mama Kigingi, Mama Kigingi. Oh, amashimeshi bamwita Soleil do mugongo. Wow! Ibi nanje sinari kubigira meri yataja muri Canada. Kubera bangira mbeke givye nibigase tucha ho. Ariko kubera mbeke Canada asigagira ngo Kigingi mon enfant chéri. Mama Kigingi, Mama Kigingi. Amasyanyu, te, Mama Kigingi, te, Mama Kigingi, te, Mama wanje. Daijiji. Arikaranya ngo butuno Kigi gaza haipu. Umviriza mama wanje ico gihe muri Serenity abantu bavyibuka. Hari abantu 1600. Sivyo? Muravyibuka bari bahari. Mama wanje tugukunda nkirobe mama wanje. Okay, Go thank you. Erega hari tunachumurira cyo turanyisha. Urumva ndagyewe cyane hari imyaka myinshi ataje yitwa Yvonne Chakachaka. Ega aba Montreal amasona ramwishe ariko ndabasabye numumere wanje nkunda cyane afise humor irenze. Umunsi umwe yarigeze kumbwira ngo Kigi ujagenda abujya buyuti. Ngo ntumva umengeze semeri banyiri manyika. Umunsi murampamagara je ndagufute. Ureragira mfu amasimeshi kuri la prochaine Madame Yvonne. Hello. Jeno kuri ndikunda baraba gutya numva umutima wanje uri kurajugumira. Murabereye ijisho, murahimbaye, murashajije, murakeye, ndabakunda cyane. Imana ibangumirize. Sinorandira kuko wamara umwanya uyoca ataha. Ariko ko ari Kigingi sama comedy urumva n'umunsi wiwe. Nanje rero Imana niyandagira kumwaka uza nzobagirira Yvonne sama comedy. Ndabashimiye cyane tubandanye turyoherwa. Ngashimira n'Imana yampaye Kigingi. Nukuri ndayishimira cyane. Yangiriye ibyiza byinshi n'ubikiriko. Nkaba ndabashimiye. Tugire Kristo. Urakoze mama. Protocol muri hehe amasima ramwishe. Cha Soleil. Allo. Reka je urabizi ko nkini ibintu biba. Mama wanje yaratashe bagira ibibazo na ma petite sœur sinzi ko yashitse ari ngaha. Ego hari babiri hari waraje muri neze ari kumwe n'umuceri wiwe
bo kubera iki mu museguranye nk'ibibido byatobotse barako twari kumwe n'undi mupetise sasa bagize ikibazo barasiba indege ya mercredi bo nakujya mora musiba gasenyi itaje mu murongo mukagumwindiriye ko nikije ni ya 18 amashimeshi sasa igituma nabigize ibi ni kubera mama yarashaka gutaha ibi byose yabona kuri YouTube hanyuma ariko sinari nzi ko mama afite emotion na nostalgie muhira kuburyo igihe indege yabasiga twanose apere na madame kiki turasibye mani biki turashare muri amuteyane ni 18 turani ndege genda dizina ariko Imana yarabikoze baraje yari giye mbere mwenye mubi ayatinti burago cyane harakantu yagirana ngo gara ni petisero gara reka nutsibe ntacyo ibyo Imana yashatse ntacyo mama karibu cyane karibu muhira nari nagukumbuye tuve mu bintu bya famille ale arete hari akantu nabonye akantu kagucya mama ariko ngo Imana dorameza giye ngukuru cyondo ngiye hari abantu bacagira ngo natwe twese ababyeyi c'est quoi n'abamama baradukunda allo mumeze bien muri sawa ndagiye cyane kandi nagenda basabe mwikomera amashi mwese sana kukintu twavuganye na Brarudi mutari muzi nagenda menyeshe yuko mukanya kaza kuza kubera mwaje mukicara mugatekana hariya mu murongo mugahagarara hari inyuma hose ehera bari abantu yo yego hari abaguze izaranguwe abantu baguze izaranguwe mugire gucyo cyo abantu baguze izaranguwe mwayiguze angahe 40 sengani umviriza ndabaza ikibazo dukore ikintu operation abantu baziranguye mwaziguriye harabo mubona ngaha police militaire muri hehe allo umeze bien ndagiye cyane ndamutse abantu bari muri VIP nabo nyene ndabashimire cyane VIP merci beaucoup iyi VIP nayidugije ku bihumbi 100 kubera niko mwabisabye mwakweze sivyo n'ubu mushaka nongere ko desa oya si mwebwe mvuga mwebwe ndabifurije gukora muze muri VIP oya hari abantu kigingisa amazine bakigura 10 bale wewe sha 10 bale wewe sha 10 none evoluer hariho n'abantu nabonye muri VIP mu minsi yahera bari hari inyuma bari kwaravomisa iterambere ureyigurira ukayinywa wayiharuye amashimeshi kuri VIP wow hariho imodoka mwabonye imodoka nubwo abantu bayizibiye mukayimena murayiriha hari imodoka iri ngaho inyuma murayibona hindukira murabe raba imodoka igimanitse bari muzi ko ari tombola oya nta tombola ihari oya Isaac arihe Isaac egera ngaha bakubona egera ngaha uyu n'umurundi aje kurevolutiona ibintu by'imodoka mu Burundi iryo modoka yiwe iraba amatara aguma yaka ntizima raba iryo modoka yitwa nyibutsa iryo zina rega Champoint amashimeje kuri Champoint iryo modoka yitwa Champoint hari bande abaranguye amatike bari hetu tubashimire kandi babafashije dushimire abantu bose baranguye amatike amashimeshi ko baranguye polisi fata ndagiye cyane ndabatera inkuru jewe naheruka mu gihugu ca Canada umuntu wese avuga ibyo yahoramo nimba ahora muri Revedo Day iwanyu buhiga ubibwira bo mwicaranye ziyo jewe naheruka muri Canada oya sinayi gusabye urumva aba DJ hari igihe bibaza yuko tubasabye indirimbo DJ rindira
muri Canada nicyo gihugu cyonyine cyampimbaye cyane. Hari abantu bari muri Canada bari ngaho bari hehe? Oya si mwese muntu mbere uko Imana izohezagira duza amaboko abari muri abantu basabye visa tubwire ati haleluya Mana bikore. Umukuru w'igihugu nawe ashaka ko tuguma ngaha gwaruka kora amutato. Abantu bavuye muri Canada nabasanze muri Canada mufate image kuko image ibintu je mbona nabonye muri Canada birangyohera sana. Iyo basanzeyo ndabatera inkuru mwebwe ntibameze nk'abo bari ngana babiyegeranije ikirato kiracavuye ko ntibahanagura nta mukozi bagira hama bakuganiriza neza ati ego kike waje gyana ese kwa gatatu bakumereka ego kirazira kwa nkamesheza ego sino jene natanze kujayo December ariko akazi birashobora kudakunda ndashobora guca simbira muri Fevrier n'abantu baganira nk'abarundi rindira tubategere kuri airport amaherena abiri la vache qui rit era if you show man come on man non tu sais you know Montréal bavuga France bavuga ngo tabernacle bagira gutyo kigi putain mitova waje twagumye hariya bagage zatebye twagize ikibazo cyane ariko kuri cyashushe aje yambaye amareni yibagiye ko twabonanye jewe Montréal acagirira utuntu gutya n'ubusizeyo deux bagages ariko on y va let's go turakije imodoka turagiye yashikiye mu Kabondo akameza ndo passage cyo dusanga Regideso bona keye Regideso chaninjira mu muduga na power bank gije sasa kwa ushafika sasa hapa do Burundi ivyo mafyeri déposé par terre et d'ailleurs changa tuje gutondera igitoro. Allo ariko nagira nshimire Regideso twari tumaze umwanya vrai sivyo oya ntabyo ninya kuvuga nta kibazo umukuru w'igihugu yavuze yuko byari ibintu bigera kuri jeudi sivyo ndabaza ikibazo jeudi hari ryari prochain uvuga twese dustashe zo gusanga amatara town yose ameze gutya turayafise ntayo dufise okay abantu bagenda chargeur mutize turaha kenshi usanga ari Kanyosha mu Gisyo Ngagara yaramerewe nabi kubaganwa turabe Kibenga ngo kuri Mercredi kugenda allo amatara yahuze ariko batubwiye yuko bizorangira ku munsi wa kangahe wa kane n'umunsi wa kangahe hanyuma nagenda bamenyeshe yuko ibi byose ndiko ndavuga okazu twaraye duhagaritse umuntu agira ibintu byo kutwenza aho iyo bawusinze inzego z'igihugu ibyo tukaba tubigarukana muri ya ntumbero yo gukunda igihugu ntihagira abantu baze barubahuka igihugu ego akabagiye rero kubazwa ibyaha bimwagira aho rero niho hacaboneka umurundi acatangura kuvuga muri ko muratwe acatangura kuvuga ngo je narabibona kariko karabivuga haje imbere narabona yuko bazokaminya bakamine je narabibona ndahora gusa sinigeze nshira karagenda karadekuna karisarisha kariyinjiza niko nabasabira amatara ababoyi bo mu Kibenga abayaya bo mu Carama ababoyi bo mu Kibe allo tundele ama tusiendele tumananya abavakasiye maze gushika hariya muri Canada rero kubatahazi hari amakartier atandukanye amakartier atandukanye hari quartier yitwa La Salle ego haba abarundi benshi bagiyeyo n'abanyengagara DJ Israel arihe ntawe kiringa muramaze kubona yuko iyo umenyanye n'umwana w'umukobwa ava muri quartier zo ngaye Bujumbura quartier yiwe uyimenya selon statut ashirako iyo umenyanye n'umwana Mutakura Cibitoki murabona bakunda zushu baririmba ngo kumpenzi kupenda
Snapchat. Akiwe akunipenda. Umenya yenu mwana mu Kinindo ashaka Bana Boy. Bongo hiyo okafe bose bashirako Isama ganja planta. Call me the ganja farmer. Bidam nani yetu ni udi ganja. Babylon Camelon tatafa ya nyata. Isama ganja planta. Call me the ganja farmer. Bidam nani yetu ni udi ganja. Umiriza na demarche muri viri budusigaye tubazi. Umwana avuka iwabo bimeze neza mugasekebuye kubera byose byamye bihari umengo ntabwengagira. Umukobwa mu guhagarara umugasekebuye hagarara gutya. O kafe yacu namutakurana cibito. Ari sitaza tasitaye. Turasubira Imana ibahezagire turaza kugaruka. Hallelujah!